Sawa. Kusigaye isoko bisinze. Sagote. Sigaye uri myiza. Baranda gusumbaye. Gano ko twaduherukana. Aho mwiza shamwe sanzwe. Nabisanzwe ahubwo mbwira ibintu sigaye wisiye. Siga amavuta sanzwe. Sima fiti none araye. Aya. Shabi zoroshe. Biki bitoroshe ahubwo bimitagato mbona yabaye imitagato. Nayo gusa ari wamivye. Ntabwo yavye shane ataye umwanya. Gusa nabere babona ntajya ko abantu zakunda nyongora. Amakuru rero. Amakuru ni meza sinzi nawe. Je, meze neza. Shit, gusa ife. Gusa so, hari ibintu ngomba ndakubaza. Hari amakuru nigeze kumva. Ya mama wawe. Gusa pardon. Ngo mama wawe yararongowe. Mbe burya abagore basigaye barongora ce bararongorwa noneza waje kunshinyagurira cyane oya gusa ivene nakubwiye ati pardon siko gusa nabaye bukubaze ko navyumvise ahantu nabaye nyene ndakubaze numva bikasha nibazo gusa urumva mama wanje ndibaza ko ari mama yanzaye ndibaza ko baminduriye bikansiga mu bwenge bwanjye urumva mama wanje nari nyizi isi ubonye ifisi bivyagenze gute ibazesha agafata akabona n'umuhungu angana n'umwana wiwe nani kibazo bimuteye ubu sinyivuga none yarongoye umuhungu cyangwa ngo umugabo n'umuhungu tungana mbere hewe nukuri ko Imana narumiwe byari naramuhanuje ndamubwira ko ibintu yakoze bitari byo yarankubise ahubwo bitari ko ramuhanura yarankubise neza ngo niko ndamubuza akavuga yisumira aho wawe ngo basiga ashaka abantu bakibasha bagifise ingufu ngo abasaza bameze nkawe n'abashaka ashaka abantu nyene bakora akazi neza none ive ndakubaze gusa pardon ndabona ndiko ndakubaza ushavura cyebaza ko nyene ndiko ndakucurira siko numva shaka kubona umuhungu ico munyereka gusa ewe gerezaho je naranumiwe nabundi nabirenze ntukabubona naho umusore ngo kwipfuza kumubona ushahiye gusa ni hatari cyo komeza kwihangana mu buzima ariko bimeze ivyo tunavyihorere tubandanye ivy'iwacu ntabwo biturana biturana frame none bimeze gute rero bimeze bon ndashonte Bonjour. Benda kubaze. Kubana n'umugore ngarana mama wawe nani soni biguteye? Ko bonjour naye gusaza. Ariko umukobwa mwiza. Kwari kumbwira gucyo. Urumva? Mama. Ndavyumva. Kandi ndavyumva cyane. Uri umukobwa mwiza uri umukobwa kubyukuri nanjye nafise mu rugo ndishimira ariko kubera kugutinya no kukubaha byarangoye kugutangura iriga rimwe tuvuga rimwe birumvikana pe urundi nyene najamwe n'amarangamutima jewe nari imbere umukobwa witsa nkawe rero you welcome yazo azi gatande mfise uburana ko ubana na mama kongera ukaza kuri jewe erega urubahuka Jesse ndi babakobwa bifatira uko nimba wabonye warifatiye mama uramuhenda ko wiboneye je ni bapfa kumfatisha uko byoroshe okay don't worry sivyo nari ndabivuze kubera ko warumbwiye ati mama ntimuberanye nibyo nari mberanye nawe numva nimba wataje ibyo nagutwara twabivugana kandi bikaba no mwibanga urabona ko je ndi kijuju no kundana n'umuhungu nkawe wubahuka
ukabana n'abavyeyi mungana n'umuvyeyi mungana ese bitwaye ikivyo sha nanje noba niyubashe nimba basi umuntu nanje sinoba niyubashe wenda ukunda nana umva nakumara Fideli Siriku izina ry'Imana ino misi uzokwicara umuntu man usigaye ugibiki buri munsi mu misi zawe tuzosanga usigaye utambuka ukunda keze none nabishashe Jene yansimbiye imbere kidogo nyene ngiye kuraba umupetara. Mama musanga kibaritse. Ngo bazi yuko transfer wawe ari umugenzi sana. Vuga Robert. Nako ni Robert ndivuge ngo Robert. Robert nyene, si Robert. Reka je nta wundi nzi muvukana. Ye nujya nyene ni hari undi. So ujya niwe mugenzi fise imbere n'inyuma ngaha muri kariki. Rero je maze iminsi ntamubona. Je nimba namushaka ndamubona no ku telefone sinko ndamutora. Sha burya rero grand frère mwino misi ntari karaboneka ngaha muri KTS nzi ushobora gusanga nyene sinawe wenye n'umurondera tu na wenye n'umurondera urabizi ngaha muri KTS bose ko yarengana bagasamara so asigaye abakwagwa rumere ruraho runini yaguca gwinzo bucurubona umere gw'inzobe ntihasigaye yibera amere b'inzobe si benshi umere ruraho rubyibushe rubariya mu gatunguru ntaguze umere munini yaguca urya nyene guruganye ahaba mu buryo nyabaki haba gute umugabo n'umugore nico byumva biki Robert urya abana n'inzara mubona urya nyene Dawo ndarahisha none yararongoye je ntiyabimbari Uhitamo no kuza kuba mu gatunguru uri kurumviriza umva yararongoye canke yararongo none yatahiye umugore nitwe ibyo bivuga ko byinshi jewe ibyiwe ntavyo nzi kuko urya ni grand frère sino nza kumudedaguza ngo ngo plan ziwawe nizi canke ngo wowe ngo ufise imigambi yihe haya ya muntu zenya Robert yagiye kuba kujya mugore bisigura ko basi yatahiye undi mugore cyane ujya mugore we yarongoye Robert iyo uri kuvuga ngo yatahiye uwundi mugore ucumenga yarasanzwe afise uwundi mugore ane yajega nane ganjanje nacanganyikiwe nane Robert yasarewe n'abakobwa ngaho ndakinga nkore wa mbere yagiye kubana n'ujya mugore mane je nibaza yuko tutovuga ibyo mugore afise abana bakoze bangana nko kwaje je nibaza yuko tutovuga byinshi je ivyo nakubwiye wavyumvise uri umuntu akuze uri umuntu akuze ngo kwirirwa turavuga byinshi nakusabikira naguranye shabugi ibinda bikubwiye nyene kubera nzi ko uri umujama wiwe tu uko je bazi ko so okay basi ndahamenye nzofumenye ndakumara babazi ndabona mu gatunguru ugeze ku isoko mu gatunguru uri kuramanuka ni muri mego ucukata ucumanuka ku kazero ka kabiri
ni urupango nomero 7. Hase kurya akazero guca. Muri gosha ariko. Muri gosha. Ndarengana akazero ka mbere aka kabiri. Andi aza biratahuritse. Orajeje neza basa kumuraba ndavyibonere basi nyine hari inkuru nyine goye kwemera basi. Ndazi kumeze nk'abatama. Nana urikuraga nande kuri telefone nindi urikurandikira. Asheri nta n'umwe gusa nariko ndaba hariho filime ndiko ndakurikirana muri ino minsi yari isohotse mbanye numva noyiraba. Yewe bagomba kunca. Aha. Nkurisha urazi ngenda gukunda. Nne kumengo urajinyitse. Kurambwira ngo ndagucamo n'ingenda gukunda ngo ndagucamo n'ingenda nakwemeye mu gukoma ngo ndagucamo rero ndivugira. Nahiko ndagucokota. Nawe urashobora ubu nyine wari uciye usirika nyine urashobora neza mu ariko ndivugira n'ukuri twenga basi twengashe ariko ufise ubwanwa bwiza ufise ubwanwa butesa kabisa cyane nagukundiye ubwo bwanwa nyine gusa musore kumbwira ko umusinyi ndaguca inyuma canke ingana ibyo gusa je ntaryo nokora urampagije cane maze umuntu ariko arakwagira ibintu udakora uribaza ariko ndivugira sheri naho ndivugira nyine ariko ndivugira turabe none nta kimwe ndiko turabe nta kimwe voilà yaho ni sawa urazi nyine abadamu dufuha reka aha no kwica n'umuntu cyumva ndabwira ikintu kimwe nimba naraguhisemo numvishe umutima wawe ko ndagukunda ntusubire kunyumvira nawe uko ntati hama ikindi naco cyari ikintu ujya maze iminsi muri ino minsi mbona kandi cakimbakiye cigishishe basi nyine n'ikibazo mfise muri runo rugo jewe ndashaka umbarire nimba wanzanye muri uru rugo kugira ngo jewe nze gufatwa nk'umucakara cyangwa nze gufatwa nk'umuntu atacamaze uravyumva urakubwe ngaho hanze bari banankeneye urumva bari banashaka baragigana mugabo ndemera wewe karavuga ati urya n'umuntu azi urukundo n'umuntu ashobora kumfata neza ariko n'ubundi nasanze atamubwiye atamusubiye byanandambiye nishere yabuze iki ko genda gufata neza nuko gise ndagufata neza mbwira umfata neza urazi ko mfise ngaha mu rugo urya mwana wawe uzi ngena nsuzugura ubagita imayibobo ubagita umugabo atashana kimafise anyita umugabo w'iki urumva w'imbwa cese ntabwo ndi imbwa afata nk'imbwa menga ntagaciro mfise mbere ushaka kuzanye ngaha jewe sinzi ya sheri mfite nyene urya mwana wanje wagira ninde ubona ko je no murenganya nanakeneye ntubibonye haraho bari kuvuga oya ntubibonye mvuga ngo tera iyo sema kiwa cha muzehe kinanuka lakini hagiseme wongo oya sheri haraho bibaza yuko je ndiko na nk'umwana wawe cyo kibaza ngo urya mwana kubera ko atije namuvyaye ngo aramwanka haraho wowe ubyibaza uhavyiboneye ngaha oya sheri mvuga ngo tera iyo sema uri umwana ntagutera umutima uhagaze je nzokemura ikibazo ciwe kazima je ndagukunda none sitagukunda
urankunda none ubwire wasasiye ujya mwana urankunda ndabana na jewe urankunda yego cyane urankunda kandi cyane gose okay sheri nanje ndagukunda ndagukunda okay mu gihe rero umuntu mukunda uba ugomba kuba wumwitangira uba ugomba kuba wamukorera ikintu akunda kugira ngo nawe abaho yishima kuko nicyo kigaragaza urukundo sivyo nanjye nataye iwacu mu gihe tuzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukobwa azosiga se na nyina aze kubana n'uwo yakunze ariko jewe nije nataye urugo rwacu inza kubana n'uwo nakunze byabaye contraire kubera iki kubera urukundo ndagukunda so kweri nimba rero nawe unkunda ntutume mbeho mbabaye mbeho mu gahinda nari nzi ko ngiye kuruhuka mu bwonko sheri ntuvuga amajambo meza bebe come on rindira gatoya ndagusaba ikintu kimwe cyonyine bwira ndagikora kubw'urukundo ndagukunda ndagikora no gupfa nopfa kubera wewe bebe sico kukwica sivyo sico kukwica akantu ushaka rero sheri ndashaka uyu mwana akaba akiri ngaha muri runo rugo nimba udashobora kumujyana ngo agende mu mafamiye yanjye jewe mbanze nduhuke tubanze tube ngaha mu munyenga w'urukundo twishimye jewe atagiye jewe ndagenda ni ukuvuga ngo amahitamo n'ayawe aya abiri nimba adashoboye kuva ngaha ngo agenda ahandi hantu jewe ndagenda kugira ngo ndabasige mu bihu amahoro sheri no kuri reka ndamwigeko ndabigusabye sorry tubanze tumwige ko turaba no kuri nkabona yuko atisubiyeko ingingo niyo nyene nca ndamusohora sheri behoho ndakubaza ikintu kimwe mbaza umuntu w'umugore aciye ubwenge akuze ugerageje kuraba ngaho ko tubayeho ubona uri mu mahoro uyu mwana aratuza kutwisanzura arabiba bigomba ko dukina arabiba bigomba ko tuza tukaza muri salo twambaye nyene ibisanzwe nyene umva tukakina turi gusanga aha tugatembera tukataha bya tugasubira tukarya tukatikatigana ibyo mwana akuze nuko tukatabona kure kuko cyane ushabibona abyumva ariko turi ngaha twenyene turagenda muri dushe guca tugakata urupangu rwavugaye kuri portail nakaze nubwo twuca ngaho hanze turi buci nta ngorane bakunyica rumva n'ukuri ariko ari ngaho ibyo byose ntibyogenda neza oya tuzobyigako nakubarira atisubiyeko nico nyene nshobora gukora nta kindi niyo ngingo n'ukuri be wanjye je ntabwo nshaka gusa byo basinevyo bikabandanya ko je ndokwigira udusanga je nikiriye kandi nete bigushavuye ntushavure be ndagukunda n'ukuri I love you ndagukunda we ntushavure kwe umwana muto karibu cyane Robert mahongowe ukwantangaza kweri oya sindagutangaza ndabiga abajene buno munsi ko mubayeho iyo mubonye umuntu runaka yishikiye ku mugambi wiwe canke agize ikintu runaka akora ndazi neza ko amajambo yo atobura ariko nkatwege kubera ko tuba tumaze igihe kinini tubaye kw'ino si tuba tuzi ko mutegereza kuvuga ariko ntitangare bro ronda kubwira ikintu kimwe buri gihari kiravugwa kandi nta muntu avuga ikintu kidahari nk'ibi byose n'ibintu biboneka kweri tuvugisha ukuri mwana
umutipe yemera muri quartier yasariwe n'abademu rogeze muri bikwe umva ndakubwira ikintu kimwe muri buno buzima urabyumva amahirwe aza rimwe mu buzima igitego gisumba umusoso kandi isogo gisumba inyama rero kijya kintu mubona ko atagaciro kigira kijya kintu mubona mwebwe urwanyu yuko atakamaro kigira kiye ku bwanje gifise akamaro kininiya cane urabyumva je n'umunsi niba naje kuba muri uno muryango n'amahitamo yiwanje nuko nacunguje nkaraba ubwo bwitume buri ngaha hanze uburyo butwiruka inyuma ubwo nta kintu na kimwe bwigeze bushikako bro reka kwigurirusha buvuga byinshi mane waje kwa Mario kweri muri uruko kweri we kuva kera amajambo yo kwigovyora bora yamanya kuva kera mane ibintu byo kwisigura we gawe menga wabyize ku ishuri ndabizi neza ko kuri kubabaza mane ukuri kurababaza nibyo nyene nimba ndikunda kubwiza ukuri none samahitamo yiwanje mane namahitamo yiwawe mugabo nk'umuntu w'umujene twemera canke n'inzigo yuko jewe narose umuntu w'akamaro uri kurangirira yasibye oya bindakubwiye n'ubundi bikubwira nawe we ndazi ko umutima wawe bikubwira ahubwo ni bya bindi nyine byo kwihagararako nta kindi man anyway reka tuyaga ibindi hanyuma ibyo tubyihoze kubera ko nta n'akamaro kabyo turabivugana ko ahubwo mbwira amakuru yanyu amakuru ya Steve ameze gute sawa tu Steve ameze neza amakuru meza arakazi yarakarose ameze neza ibisigaye ntidusubire kunyigirira mu buzima bundi n'ubuzima bwanje kandi bagomba kuba privé nawe nubwira ibyo ushima hariya uzombwire ndagushigikire nawe giragiza urongore kubera ko uno munsi ushobora kugutwara ushobora kugutwara urupfu no munsi ukagenda nta kantu usize ikibazo ndabikubwira aho kiri wowe uri mukuru wanje turabagenda bikurana mu myaka niwe nobareye kwica ibitegererezo nkaguhanuza ariko kugeza isaha nta kintu je murano kuhanuza reka dufate ko tuzinanye gusa nyene nk'abagenzi okay basi ndakubaza ikibazo kiri he ikibazo kiri oya tubyihoze wavuze turekane nabyo tubyihoze ariko ikintu kijanye no guhanurana ibyo tubishire ku ruhande kuko namaze kubona nta kintu wiwe manura n'icitegerezo amungura nka niyo mazituvya nta mpamvu yo guhangana nawe urazi kuva kera nanyu ndagusumbya ubwenge umbe pani wawe n'uyizi je ntayonzi vrema reka tubifate uko okay nibaza gutaje kuntukira ngaha mu rugo rwanje nimba aricyo cyakuzanye genda wisohokera amahoro je ni rimwe rero bavuga kuri kubabaza kuri kurababaza nta kuri ngaho uri kuranzanira ngaho uri kugomba kundengera aha ni mu rugo rw'iwanje sibyo aha ni mu rugo rwanje nimba wazanywe n'amahoro mbwira tuvugane ayo mahoro jike twavugana byose ndakubwiza ukuri je sinigeze urumva ntekane mu mutima wese nzi ko wagira igihe ndagusanga muri situation nimba uratekanye mu mutima turika amabiheri mo yakwa muntu naguhaye karibu mu rugo rwanje icyo wahindutse bro sinigeze mpinduka ahubwo ni mwebwe abantu munteresha ungenda ku nkandi ibyo wanditse birakuraba ndeka mbeho uko nshaka ni uburenganzira bw'iwanje unyindirira wayi ewe je namba nta bindi je twavugana nawe no sawa baho ubuzima bwawe no mwarabuzimbura mwara bugiri birumvikana byose byo uri kurambarira ariko basi nawe ushira mu gaciro ushiye mu gaciro nawe yaba ari nka we ariko birabako tubona ngaha mu nzu turi babiri kandi nta musi numwe ndakubwira nabi none basi kubera iki nawe umbwira gutyo ivyo ndagukunda cyane basi mbwira bizoba mwibanga mu nta kintu kimwe azomenya basi niyo tuva ngaha tuja kwibanira sivyo
jewe nanakundana nawe ugura naciriritse kandi umviriza urabona naho bw'isi yosigaramwo abantu babiri je nawe sinopfa nkundanye nawe no muziro unakore mu bwenge ko ivyo bintu bitopfa bibaye uve kuri mama ucuza no ku mukobwa wiwe mama wawe ko twaturanye wewe nyene ubwawe ubu munsi uheruka kumbwira bambi ko tudakwiranye ubona dukwiranye none cyangwiranye nawe umukobwa mwiza nkawe mwiranye nawe niwe ngomba kugendana nawe kuba turi kumwe nawe umwanya wose everyday. Okay, nta kibazo nta ngorane. Okay, nta kibazo. Umbwiye ngo ntuzigere unkunda ngo nubwo iyi si yo matana n'ijuru ngo ntuzigere unkunda n'umunsi no. Never. Serious. Umva inkuba zibiri ntizisangira igico je ntabwo banditswe kwigira dusangira umugabo. Okay. Amakosa n'inyoko wawe yakoze. Wowe yanzanye muri rugo amaso yanje abona umukobwa mwiza nkawe. Ive sinshobora kubandanya nihangana mbabara umutima wanje undya ntashobora kuwahagaza. Uwari gushobora kuwahagaza yari wewe. Ni nawe mbwiye ngo ntibizigira bikunda. Ntiwibaze ko nzobandanya ndiho ntuntuye ndakurebesha amaso utembera tubana ndakubona wigira ugaruka nanjye ntuntuye ku bwawe. Umenye ngo ngiye gukora ikintu kitari cyiza kuri wewe kandi ntari nanagambiriye kuzonakora. Reka Jesse ndagutinya kandi wowe ntabwo uri Imana kumenya ikizoba ku muntu. Imana yonyine niyo ifise ijambo rya nyuma ku muntu. Iyo amajambo y'abantu ariyo yatubeshaho nta muntu n'umwe aba akibayeho. Rero ibyo uriko urankangisha n'ubusa imbere yanjye ibyo ntabwo byompagarika umutima jewe kuko icyo nizera ni Imana yonyine niyo ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwanjye. Naho umuntu nkawe wiwe asanzwe ngaho ugiye gutangura kubabara gahoro gahoro nze ndabe kw'iyo Mana yawe uriko uravuga kuzoza gukura aho uzoburi kuzokura mu byago uzoburimo. Ive jewe no gufata n'ubu nyene nkakugirira nabo ubu nyene mwino nzu bakaza kutorera umubyimba hajya ko ayo manya muri kuranteye ariko ndakwishe sinoba ndakwihoye ndakwishe sinoba ndakubabaje. Reka ndakubabaze gahoro gahoro kandi byose uzovyicuza. tumwanya Sheri nibihe Sheri nibiki Sheri kubera iki
ibiki ushaka kwiga nanuhinduwe n'iki wanje ndekure nanze sheri n'igiki kiguteye gushavura uko kose ndakubaza ikintu kimwe ko mwaje mu buzima bwawe nagize ikosa ko urambwiye ati ndagukunda ngo tubane nk'umugore n'umugabo nagize amakosa aho jenga hanuza ko haba nk'umuntu ari mu mpimba ari mu gasho umuntu abayeho muri gihonomo bya bintu wambwira ko uzobaha nk'umugabo wawe nzobaho neza ubu nibwo buzima narishimye sindakubaha n'igiki ntakora sheri hari icyo ubura sheri cyo kumbona ndakubaha n'ukuri la papa si wambwiye ngo ujya mukobwa wawe uzomuhanura ubuhoho byanarenze yandutse ko ndi imbwa y'umugabo atatumaze ngaha njumbye ndashumbye kumbe gutora byose mbisi wacu nje ndafise parasere yasizwe n'ababyeyi banje kubera iki umfata nk'imbwa umfata nk'umuhungu atanakimafise ndaba ndi umugabo n'ijambo aha hanze aho ko baje umugore je tubana jewe reka nzanye ngaha ndibwa ndi mayibobo jewe rebo sheri yasubiriye no kuri yamba ndi umugabo mubi iyamba ntagusizane kunya zo kwita no musi n'umwe naguha amakobwa hama papa ngaha agenda iwanje sheri sorry rero nibaza neza yuko wombabarira umwanya n'umwanya ukabona ntari ngaha uzomenye ko natashe kandi ntuzoze kundondera oya sheri ntugende sorry sheri reka icyo kibazo nta kuntu na kumwe umwana w'iwawe jeyo nsuzugura wowe ubwawe utansuzugura nimba wamutumye kunsuzugura reka jewe ngende hama mubandanye mubahe amahoro oya sheri ndaza kugikemura ndabigusabye guma ngaha ntihagire aho uje cyo kibazo uzakudusanga nagikemuye reka kubabara rwose reka gushavura sheri ndagukunda nukuri ikibazo ndagikemura sheri nukuri ndagukunda sheri ntuve ngaha ndagikemura ndabikwemereye ndaguhaye amasaha atarenga 3 nzoba ngarutse nkagaruka ndamusanga ngaha nza gushika ntora ibintu byanje hamagende sheri ntugire ikibazo ndagikora sibyo sheri dusubire mu masaha 3 yego sheri wangu nkurya arambona icyo ndico no munsi muri iyi nzu so mupembera umbwa kwinjira imyanda yawe ugende uvireho tutirirwa turaserebura je na wewe ukutubaha kwawe kutagira indero
ushaka kunyinjira mu buzima jewe mama wawe nagutwaye ndamezi 9 ushaka kumpagara ku gakani Mama uranyirukana je he aka kanya ndaja he uranyirukana je kare we mama fisi ubundi muvyeyi nja mana yanjewe iyo uja ntuhazi kuko iyo udashaka kuhava aha muri inzu yanje wari kwicisha bugufi ukubaha kuko uyu ni nka so wawe yakubyaye wategezwa kumwubaha n'umugabo wiwanje daye uranyirukana kugujya mugabo ego bugenda kwirukanye nta kwanse ariko kubera indero yawe mbi ushaka kunsuzuguza jewe ubu kakanya nsanze he katawe ni muryango asigaranye atarimo uri kuranyirukana je ndakwingiza imbabari ndakwingiza imbabari urazi kuvunza aragiye ko ngigeze mugabi nari umwana atekereje narakuvira mama nakano gatari ko tumunyiruka nuko ntabwo nzaza narakugerageje inshuro nyinshi ndabikumvisha wubahe uranana ku buryo rero wanani urabona ujya mwimyozo jewe kunyimyoza kweri twicaranye ibintu byose yambwiye amakosa yose ukora umviriza ujyaje sino mutakaza nutuma ntakaza wewe ntabwo mama ntabwo wanyura genda ari imizigo yawe ariko nakubwira ntubyumva genda nzobyara uwundi mwana nzobyara uwundi mwana nakubariye mvira mu rugo genda Sherry, you are going. Oh. Akaniko kanya nemera kubari. Wakakuronka muri nkenge, bwacu kayisanga na mezi. Wakakurimira umwana w'inyoni. Waba akazokwitana inzara. Oh. Nakubwiye ngo nkunde ku neza. Nanje mbeho nkundana n'umukobwa mwiza nkawe. Yaremwe neza. Yavutse ku wa mbere. Uravyanga. Rero nemera kubwiye ko igihe kimwe uzokwicuza.
narakubwiye neza kuko ukina ku buhiye ariko raba narakubwiye ati igihe kimwe uzobabara gahoro gahoro. Nta mukobwa n'umwe nigeze nifuza jewe yanteye umugongo. Rero ikindi nacyo utaruzi, iyo mwipfuje ikintu mera nk'wa mwana w'ubwami yipfuje ikintu agomba kukironka. Nagomba kukuronka ariko waransuzuguye. Nakubwiye ati agakino uri kurakina nako ntakoze naka karatanguye. Genda ubona isi ingene imeze, ingene isi ihemukiranira, ingene isi ingene iryosha kandi kongera igasharira. Genda wumva uburibwe, utangure kuba muri famiye, utangure kuba mw'ibarabara. Wase ko biba ku neza bizoba ku nabi. Ndazi kuzohura n'umuntu atigeze gukunda n'umusino. Sheri, ayo okay? Ubona ibisekeje ari ibihemba. Ega naho numva kwa mama sinubura ingene mba. N'abana benshi babayeho atabavyeyi bafise. Kunyirukanisha byase hari inyungu bizokora wewe. Cyo wamenya coco. Ikibura gikora. Ariko nawe kiragusanga imbere. Genda wige ubona isi ingene imeze. Agakino turimo niho hagitangura. Ugiye gutangura kubabara gahoro gahoro. Genda wumva uburibwe kubera ko umwana mw'isi yose ahora azira urwango rwa nyina. Sheri, ubwenge uri inyoni bimeze seri yanjye. Bye. Sita. That's it. Okay. Hanyuma agana gushimira cyane kuko itanga watanze, ukuntu witanze, ukuntu wanyumviye. Uno munsi niho mvuga ati jewe ndemewe kuba muri runo rugo kubera ko ndubajwe. Sinagira amakenga nkibaza ati kumbure uyu mugore kweri by'ukuri arankunda, umwana wangendereko. Nibaza ko ntakibazo basi nagende nyine nawe muri famiye nditane naho yunakura akamenya ati ubuzima buragoye, akamenya ingene nawe ejo azokuba ku rugo rwiwe. Honyine yakoze ikosa ryo kutwinjirira, yatwinjirira kuri turakuze, sibyo? Turakuze asaraba ku munwa se wiwe na mama wiwe. Ekari naho ngo mw'ijoro turiko turagenda Ingozi ca twumva canke ryari inzigo. Abana bakuze baragoye. Naranje nabikunze. Yaje si ngombwa ndanahumva canke ndanamenye canke kwezijara kuze nagende yibuzima ngaho hanze azamenye ingene bimeze. Kindi gihe azokuba abantu azoba yashikiyeko. acha chubere. Deja kutakuti mbwa byorora imisega be. Kuko kutumvira niyo ngaruka yabyo. Kodo cyane rero ndagukoda cyane. Rero mbo mawe. Ndagukunda rero n'ibindi urankunda. Nanje ku kintu cyiza wakoze, sivyo? No munsi portail irugaye. Aha ni jewe nawe, sivyo? Ngo niyo twoja ngaha muri saro tutambaye nta muntu atubona nawe twikema. Rero ubona gute? Oya ntugire ikibazo. Bihere ngaha muri saro cyangwa tuje mu besha. Terega kunyi. Oya basi reka nabarangira ubwoba urumbisoni.
amazangu Ikibazo cyagiye. Şey, bebe, wife, sweetheart, mama, byuka, itiro, itiro, ciao, ingorero ngakiraga. Itiro? Byinshi kwezi. Yararoze? Bebe, mu mwanya ugira uruhuke, kabisa ugira uruhuke pe, sibyo? Uruhuke? Nje kuryama. Okay. Hanyuma naguteguriye ejo isa na kore impuzu wambaye. Birasa kwera? Irasa n'impuzu wambaye, niyo mpamvu nagombye kugira ngo kubera ko wasinziriye. Kararyoshye cyane. Ni kakaji ukunda. Nari nyotewe. Gutumira byose. Aho kararyoshye nakora. Gutumira. Gutumira. Ni kutangwa nawe. Wow. Baby. Rero wavuze kurusha. Ndakeka neza agiye kuruhuka, tudusubira kuruha. Wagiye kuruhuka umwanya muremure cyane. Ntuzongera kuruhira muri buno buzima. Shit. Shit. Shit, numva meze nabi mu nda. Numva meze nabi mu nda. Meze nabi mu nda. Bari mwe ibintu biriko birankatagura shit.
sheri amazi yo kunywa birahera oya numva byanze sheri kutwenga ndiko ndakubwira ko byanze nawe uriko urantwenga amazi yinwe yo sheri amazi yo kunywa sheri sheri numva wapi ko numva byanze sheri amazi yo kunywa sheri ndapfuye mu nda fata sheri ndapfuye we sheri sheri kubera iki ntwara kwa muganga sheri sheri ntwara kwa muganga utware kwa muganga kandi aka niko kanya kawe iyi ni ryo herezo ry'ubuzima bw'iwawe ikibi uragikora ariko ineza nayo niyo ukoze urayisanga imbere kandi n'ikibi iyo ugikoze uragisanga imbere kiragukurikira kandi wari uzi ngo sinigeze umenya amakuru yawe ako kazi keza unyoye nakakurungiye karimo uburozi ni ukuvuga ngo ufise iminota 30 yonyene uzoba wamaze gucikana ni ukuvuga ngo aho mvugira ndazi neza ko byatanguye gukatakata ibigozi by'umubiri wawe ipfa ugiye gupfa wumva uko urupfu rumera ugiye gupfa usanga ababyeyi banje wawuzi bose namenye ukuri waratumye nkura mpangayitse warangize impfu nkura mpangayitse nibona naraje ngaha rero sitabagabo biraza kuryoshya nk'umuntu uri kurapfa wapfuye ndapfuye we cyari candanye muri buno rugo nico nyene ntiwari kumenya imyaka iheze ni myinshi nta kindyoheye nko kwihorera ku babyeyi banje nabiteguye igihe kinini yasi ndabigeraho ariko ikintu cyose niyo coba kirekire gute kiragira iherezo nawe ibyo niryo herezo ry'ubuzima bwawe agakobwa kawe nakaho kari nako ni mu minsi mikeya ndakageraho